Nshuti bagenzi turabaramukije. Kuva kera narindi basokuru na basokuruza bamanye umugenzo wo gushigikirana. Ari naho havuye ico bita umuzimyamuriro, bisigura yuko umubanyi ari we muryango. Ariko uyu mugenzo wo gushigikirana wagiye uratituka. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yarasavye yuko uyu mugenzo wosubira kunagurwa, ari naco gituma yashinze umusi mukuru witiriwe gushigikirana. Kwigenekerezo rya 28 mukakaro umwaka w'ibihumbi 2018 niho se Barundi Petero NKURUNZIZA yatanguza icesu uyu mugirwa, aho hari mu vyerwa vya Ngozi muri komine ya Mwumba, akaba ari naho avuka. Uyu munsi ni umunsi novugo udasanzwe mu buzima bw'igihugu cyacu Burundi no mu Barundi bose, kuko uyu munsi turindiranye igishika, kuko byerekana yuko dusuye kukaranga akaba Sokuru aho hambere bama bafashanya biciye mu miryango cyane mu kibano. Bisigure neza yuko no munsi novuga yuko ubonetse hari haciye kirekire cyane gose udakogwa mu gihugu cyacu Burundi. Kubw'ivyo rero je nifatanije n'abarundi bose kugira ngo no munsi dutanguze uyu munsi udasanzwe mu Burundi bwose uzokwama ukogwa ko iko nkiki mu gihugu cyose cy'u Burundi igenekerezo nkiri, kugira ngo abarundi bose tubatera kamo bumve neza yuko gufashanya no gufatana mu nda ari igikorwa gikomeye cyane. Ku ruhande rw'iwacu twebwe nkuko twabikoze, mwabonye ko twaterereye batishoboye, twatanze itoni 2 z'ibiharage mu byo twiyimburiye, dutanga n'itoni 2 z'ibigori n'ibyo twiyimburiye, amakane twatanze n'amafaranga ashika imiliyoni 5 kugira ngo bashobore gushigikira abatishoboye nga muri komine ya Mwumba. Bivuze yuko rero abarundi bose kino gikorwa bogikora n'umutima bikunze, bumve neza yuko uronse icyo ufise n'icyo utanga ari umugisha kuri wewe, kandi nkuko ijambo ry'Imana biduhamagarira bidusaba yuko dukwiye kuzo turafashanya mu kugaragaza urukundo Imana duhaye. Ibyo dufise nta kimwe twazanye, kandi kuva ngaha kuri no senda n'ikimwe tuzotwara mu gihe mugabo dufise umutima mwiza, iyo dufise tugatanga tuba dutwikije mu bwami bw'Imana. Muri iyo ntumbero nyene yo gushigikirana, umukuru w'igihugu yaragiye muri komine Busoni mu ntara ya Kirundo kugarukira ku mpunzi zavuye mu gihugu cy'u Rwanda. Abo nabo bakaba birukanywe imbokoboko. Twagaka dushimire abenegihugu niba bakiriye gusa, ahubwo banabafashije muri no misi yose. Turabashimiye cyane kuko mu nyigisho tumaze imisi dutanga zo gukunda igihugu no kuzirikana igihugu, nta wundi muntu twokunda cyane gusumba abo tuvukana, abo dusangiye igihugu, abarundi bene wacu.
inyigisho twigishije rero twabonye ko zafashe ku buryo rero mwaje mwisanga. Turabashimiye cyane yuko mu gihugu mwari murimwo cyo mu Rwanda nta kabi babagirije. Twagira dushimire cyane cyane mwebwe mwirukanywe. Kubw'ivyo rero twagira tubaremeshe tubamenyesha neza yuko mwatashe mu gihugu cyanyu cy'amavukiro, igihugu ciza Imana yaduhaye. Nka leta rero n'abarundi bose twagomba tubaremeshe bene wacu nta nzara izobica, ariho turi bike dufise tuzobisangira. Ariko mwashitse mu gihugu cyacu Burundi, mwarashitse muhira, kaza murisanze, mushitse mu banyu, mushitse mu bavukanye. Ico umurundi wese afise kuburenganzira muzokironka. Hama haruhande ko mwaje muri bokoboko, leta y'u Burundi turiyemeje yuko tuzokwama hafi imvukira z'intara ya Kirundo, kwama tubagendera turabe ko mwifashe, ari tubazo mufise tubafashe kudutora umuti. Muze rero mubane n'abandi muri yandero ndundi imwiranga umurundi wo kuri. N'ubu rero twifuza yuko za nguvu bwa bukerebutsi na bwa bwenge mufise muri mu Rwanda mubuzane mubukoreshe ngaha, tuzobafata mu mugongo buke buke, hamaso kari munaguka muhagarare neza, mufatanye n'abandi kubaka igihugu cyacu. Muragumana umutima, nta kiri tubereyeho, nta nabi zova muri twebwe atari kubagira neza gusa. Amashimwe ngaho. Umukuru w'inama nkenguzamateka Nyakubahwa Ndikuriyo Reveriyano yari mu ntara ya Makamba muri komine Kayogoro aho asanzwe avuka, akaba yaratanze imfashanyo ingana n'itoni y'ibigori mu ntumbero yo gushigikirana. Ivyo birori vyasozerewe no gutanga ivyatororokanijwe mu gufasha abafise amikoro make hamwe n'abagendana ubumuga. Icegera ca kabiri c'umukuru w'igihugu Nyakubahwa Yozefu Butore yari ku mutumba wa Masango ahasanzwe avuka muri komine ya Bukinanyana mu ntara ya Cibitoke, ari naho begeranije imfashanyo zitandukanye mu ntumbero yo guhimbaza umusi mukuru wahariwe gushigikirana. Burya ugushigikirana ni nguvu zituma abantu baguma begeranye, abantu baguma bakorera hamwe, abantu baguma babanye neza. Vyumvikana yuko igihambaye kumbure sagaciro sikiguzi c'amafaranga c'ibyo dutanga, igihambaye no kumwe wese ajamwo akitabira akakamu kandi akabikorana umutima wugurutse. Utanga agatanga ico afise, akagitanga atidodomba, akagitanga atidoga. Ku mutumba wa Kirasira ku murwa mukuru wa komine Butezi, abene gihugu barahimbaje umusi mukuru wo gushigikirana. Abashika 53 bararonkejwe imfashanyo zitandukanye. Icegera ca kabiri c'umukuru w'inama nshingamateka Nyakubahwa Petero NKURUNZIZA asanzwe ari imvukira ya Ruyigi, nawe nyene yaraharanguriye uwo mugenzo wo gushigikirana. Umuhuza w'Abarundi nawe nyene yarifatanije n'abafise amikoro make bo muri komine ya Gahombo ku mutumba wa Businde, imfashanyo baronkejwe mu ntumbero yo guhimbaza umusi mukuru wo gushigikirana.
nashaka gusubira kubashimira ndabashimira cyane cyane ko mwitavye ndabashimira kandi ko mbona mukeye ku maso bigaragara yuko amahoro n'umutekano ngaha muri komine ngaha ku mutumbi wacu yuko bitsimbataye tubasaba nuko mwobandanye mubungabunga amahoro n'umutekano kuko ahatari amahoro n'ibikora duko turakora ntivyoshoboka kandi mukomeze umutima wo gushira hamwe n'umutima wo kumvikana no gushigikirana no gufashanya. Ico gikorwa cyo gushigikirana carakozwe no mu gisagara ca Bujumbura. Ico gikorwa cabereye muri komine ya Muha kikaba caratewe iteka n'umukuru w'igisagara Fredi Monimba. Umusi mukuru uje gutuma Abarundi abanyagisagara twegerana mu rukundo no gufashanya. Uno munsi rero numunsi wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi kw'indwi k'uyu mwaka ni kuvuga yuko itariki umunsi wa gatandatu ukutashe wa nyuma w'ukwezi kw'indwi uyu munsi mukuru uzokwa muriho ukaba warinjiye mu mateka y'igihugu cacu ariko ntibisigura yuko tuzorindira uyo munsi haciye umwaka ngo dusubire kwitaho abo bantu bose bakenewe gufashwa. Tusaba rero yuko amakomite yashizweho ku rwego rwa komine ku rwego rw'intara yoja ku murindi akegeranya agakora bishemeye bajya abantu nabo tukamenya aho batuye administration igafasha kugira igihe cyose bikenewe twegeranya ibifungurwa uburyo kugira dushobore kubagarukirako tubashikeko. Abarundi twese tumuhaye abaye wa mbere umukuru w'Uburundi Petero NKURUNZIZA n'uwa mbere uwashikanye iterambere mu makomine yose ninde Petero NKURUNZIZA n'uwa mbere ibikorwa rusange tukabikora turirimba dutamba Petero NKURUNZIZA n'uwa mbere. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaratanze ubugira kabiri kubamenyesha amakuru inyigisho zo kuzirikana igihugu aho hari mu ntara ya Kayanza icegera c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu arindi arabitubwira. Abagiye barafata ijambo baba bahanuze umukuru w'igihugu yaba na Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu batanze impanuro zerekana yuko abamenyesha makuru bakora umwuga udasanzwe n'umwuga udasanzwe kuko iyo umumenyesha makuru afashe mikoro akavuga ivyashikirije birashobora guhagarika intambara canke bikayitangura kuko igihe cyose muzobaza umwene igihugu ariko aravuga ikintu avuga ngo navyumvise ku radio nukuvuga ko ikintu giciye ku radio ari inkuru abantu bafata yuko ariko kuri boca bagenderako. Muribuka yuko nko muri 2015 ivyagiye rwo ku maradiyo amwamwe vyahavuye bivamwo uruhagarara. Muribuka yuko no muri kahise kavuba cyane gose hariho amenyesha makuru amwe namwe bagiye baravuga ibidashemeye kubijanye n'ibwirizwa shingiro ryariko ririgishwa canke rikorera tegurwa. Ico gihe rero abamenyesha makuru bahanuwe yuko bo kwitonda bakagendera ukuri kandi bagaca ubwenge koko kuko iyo umaze kumenya ukuri kuragushira mu nzira nziza kandi wacu ubwenge ukamenya yuko udashobora kujana umutwe nk'uruyuzi. Bakaba babwiye abamenyesha makuru yuko bakwiye gufata umwuga wabo yuko ari umwuga ahubwo imbere yuko ikintu kiba wategerezwa gukora ahubwo kugira ngo ibintu bihinduke ariko mu nzira nziza.
akaba rero yababwiye ibitandukanye n'ibijanye n'ubuzima bw'igihugu muri kahise, ingorane igihugu gishobora kuba caraciyemwo, ariko nabagiye baravyitwaramo neza, batumye iki gihugu nk'uko basokuruza bakigwaniye, bagwanira iteka ryaco, bagwanira n'abuzukuruza ariko twebwe uyu munsi ati twese tubandanye tugendera iyo ngendo, tugiye twisunga amabanga, kuko nk'iyo mugerageje kuraba nk'ibimenyetso bitandukanye biranga igihugu cacu, yaba ingoma, yaba isaka, zaba zirya nyenyeri zifise amasonga 6, yaba icumu canke urya mutwe w'intare, ari ikimenyetso gikomakomeye, burya birafise ico bisobanura. Bikaba ari ibintu rero tugiye kugendera kugira ngo nk'uko tururunganwe iherezo ryacu ribe intango nziza kubo dusize. Mwihiganwa ryo gutsindira igikombe citiriwe umukuru w'igihugu, Nyenicubahiro Petero NKURUNZIZA yaratanguje inkino z'igice ca nyuma z'umupira w'amaboko volleyball. Mu bigeme hahiganwa umurwi wa Gender Light Club hamwe na Muzinga FC, ari nawo watahukanye intsinzi ku iseti 3-1. Mu bagabo hahiganywe Amical des Sportifs de Bujumbura hamwe na Rukinzo FC, ari nawo watahukanye intsinzi ku iseti 3-1. Umukuru w'igihugu yaratanze ibikombe ku batsinze hamwe n'udushimwe dutandukanye ku bakinye neza. Turakeje abamenyereza, turakeje wese yagize icyo aterera kugira ngo mutangure no higanwa turisozere no munsi. Nagira amaze nshime yuko urugero mugezeko ari rwiza cyane, rwiza cyane, ku buryo bitera intege yuko natwebwe mu bitwega muri leta tubona yuko mwaduteye intege kugira ngo tugire icyo twokora, kuko namwe muze muserukire igihugu. Kubw'ivyo rero ubwa mbere icyo tuva ngaha twebeye niko twifuza yuko hobaho umugwi wa volleyball w'igihugu. Twabonye abakinyi barimo muri abashitse mu gusozera n'abakinyi beza cyane. Mu gihe rero abamenyereza hamwe n'ishirahamwe mu gice cy'umupira w'amaguru volleyball bokora neza, bokuramo imikangara yoserukira igihugu. Muri ico gihe natwe twifuza yuko Uburundi twogira kigoro mu byo dushoboye byose kugira ngo igihugu cacu Burundi kize kiraserukira igihugu mu rugo rukino. Bavuze yuko muri komine imwe n'imiburi bazokubaka ibibuga 2. Murumva nibibuga giye kubakwa muno mwaka bishika 240. Imbere y'uko no mwaka uhera tuzokora ibishoboka byose kugira ngo mwibe mwakinye mwese mushobore kuronka umwambaro w'training hamwe n'ibirato. Kizigenza mu nzego zo kwivuna abansi n'umutekano yarakoranije inama y'umutekano mu ntara ya Ngozi. Umuvugizi w'umukuru w'igihugu Jean-Claude Karerwa Ndenzako arabiducira ku mayange. Inama yo gusuzuma ingene umutekano wifashe
yabereye ngaha ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi, ijikurikira yari yabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Gitega igerekezo rya 30 ndamukiza muri uyu mwaka nyene. Vyibonekeje rero yuko ari intambwe ishimishije mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ufatiye ku ntambwe igihugu cari giteye ko kuri iryo genekerezo rya 30 ndamukiza. Akaba yakaryo rero kuri izo ndongozi zikuri izindi mu bijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu ko gushikiriza ingene vyifashe mu bisata bitandukanye barongoye. Nyenicubahiro Umukuru w'igihugu yabashimiye cyane arabakeza, mbere akaba yabahaye amanota 96 n'igice kwijana. Kindi rero yabibukije yuko uyu mwaka wa 2018 ari umwaka wo gufata ingingo. Acasaba izo ndongozi gufata ingingo zirashe, ingingo ziroranye mu gutsimbataza amahoro n'umutekano mu gihugu. Yabibukije ko umurongozi arangwa cyane cyane imbere ya byose no gufata ingingo. So gufata ingingo kugira umuntu afata ingingo, ariko cyane gufata ingingo zizana karusho, ingingo ziroranye zituma igihugu kirangwamwo itekana. Muri iyo nama kandi havuzwe ikibazo cy'umutekano na cyane cyane kumbibe Burundi buhana n'ibindi bihugu, aho muzi yuko mu minsi heze mbere kugeza no bari ibihuha imwe bivugwa ku bijanye n'umutekano hoba hariho gushamirana hagati y'u Burundi n'u Rwanda. Ivyo onye umukuru w'igihugu yababwiye yuko atangurane n'imwe iri hagati y'u Burundi n'u Rwanda, kandi atangurane n'imwe zo kwigira iba hagati y'u Burundi n'ibindi bihugu, na cyane cyane yuko amahoro biri mu mico n'imigenzo y'Abarundi. Abarundi n'abantu baramukanya amahoro, bayaga amahoro, ijambo ryabo ritangurwa n'amahoro, gahezwa n'amahoro. Araheza kandi arabibutsa yuko ata mahoro yoboneka mu Burundi mu gihe ababanyi badafise amahoro. Asaba rero umuntu wese kwirinda imvugo canke ingendo yotuma haba ugusotorana hagati y'igihugu canke ikindi. Nayo ku Barundi batekejwe bagaturatuza bakirukanwa bava mu Rwanda, yamenyeje yuko ivyo vyakozwe hatisunzwe amategeko mpuzamakungu, bigazotuma rero Uburundi bwitura amasentare mpuzamakungu akabutunganiriza. Na cane cyane yibukije yuko igihugu cacu cahaye indaro abanyarwanda imyaka irenga 40, barahaba batunganiwe atabajugwara, bageze gutahuka batahukana ivyabo atankomanzi, ivyo bashatse bakagurisha, mbere bakabananya bishira bizana bidegembya baza no mu Burundi n'inyuma yaho. Ivyo rero mukaba mwumva yuko ivyo u Rwanda rwakoze atari vyiza, mugabo umuntu wenyine ashobora guca imanza nk'izo amasentare mpuzamakungu. Kindi mukuru w'igihugu yatanze ko impanuro muri iyi nama ni inyifato zigayitse z'abantu bataye ubuntu bakaja mu rudandazo rwo kudandaza abantu, canke bamwe usanga barataye umurongo bakaja gufata abantu ku nguvu. Ivyo mukuru w'igihugu yavuze yuko umusanzwe ari gitutsi kandi ari iceye ku gihugu. Asaba yuko ivyo bintu ico kibazo bigwa hasi bivuye mu ndero, mu nyigisho, mbere hagafatwa n'ingingo ruhasha kugira ngo abantu nk'abo onye barandura inyifato nk'izo ziranduranwe n'imizi mu gihugu c'u Burundi. Kubijanye n'ibikorwa birangurwa mu gutsimbaza amahoro n'umutekano, mukuru w'igihugu yasavye yuko abarongozi yari yakoranije no munsi bokora ibishoboka vyose bakaja baramenyesha ibiriko birakogwa, kandi bakaja baravuga n'ingingo zafashwe kugira ngo abana bariya bashobore kuzisunga. Mu gusozera bavuze kubijanye n'imanza, usanga kenshi Abarundi barazanye izindi manza nshasha zaje zikurikira imico n'imigenzo atari y'Abarundi, nk'ibi by'abantu baronka amabatisimu, abantu bigina amasabukuru y'amavuka, canke abantu bigina impapuro z'umutsindo. Izo manza rero basaba yuko boja barigisha Abarundi gusa n'abazigabanya mbere bakaziheba, ariko cyane cyane bagaha ikibanza kibereye imanza zisanzwe zihari mu mico n'imigenzo y'Abarundi, nko kuganduka, kubaka ingo n'izindi manza nyene zizwi. Mbere izo manza zigasubizwa n'ikibanza kibereye, zikarangurwa zikamagwa nk'uko basokuru na basokuruza bazimara. Barangije bibukanya ibijanye no gufatana mu nda no gushikirana. Muzi yuko ku munsi wa gatandatu wari umunsi wa mbere ico gikorwa gitunganywa ku rwego rw'igihugu. Asaba rero izo ndongozi igikorwa cobandanya, Abarundi bagafatana mu nda, abana akavuga ati ntituze dusubire kumva mu Burundi havugwa abana bo mwibarabara canke abantu bafise amikoro make badafise uwafata mu mugongo. Dusubire kunagura wa muco wo gufatana mu nda, abo bakura mbere canke abo bantu bagendana ubumuga bose tubiteho nk'abacu, kuko twese buraca bugacana yandi bishobora kudushikira. Hanyuma umwana nawe badafise abavyeyi kujya imbwibura se itabura shebuja, umwana we w'umuryango, umwana wahavuka canke abene gihugu bose baje hamwe bashobore gufasha gufatana mu gufatana mugongo nkuko vyamye biranga basokuru na basokuruza.
umurwi nserukiragihugu mu mupira w'amaguru intamba mu rugamba warateye iteka Burundi mu gutsinda umurwi nserukiragihugu ca Zambia ibitsindo 3-0. Ivyo bikaba vyaciye biha intamba mu rugamba uburenganzira bwo kuzoserukira Uburundi mu nkino z'igikombe z'imiyabaga zitarenze imyaka 20 mu mwaka w'ibihumbi 2019 mu gihugu ca Niger. Pira ahereza mugenzi we Ramazani Pascal atahereza Chaka bienvenue Kana Kimana bienvenue akabashia tsinda neza cyane igitsindo kire gatatu ku minota 15 bitatu kubusa umugwi namba mu rugamba biboneka neza yuko uri kurirongera itike yo kuja mu gikombe cha Afrika c'imigwi serukiragihugu y'abatarenze imyaka 20. Igitsindo cya gatatu ku minota 15 cinjijwe na Kana Kimana bienvenue. Urukino rwabandanya abarorerezi ni benshi bahagaze bavuze uko bifata kubera akanyamuneza murabibona namwe n'abazungu bariko baraduza amabendera nabo muri Espagne nabona ibendera ryabo nabo nyene nabo muri mu gihugu ca Espagne umupira uko bufiswe nande Jospin akaba ari no kuri iryo teka intamba zateye igihugu c'u Burundi dusozereye ko iki kiganiro. Imana ibandanye ifasha Burundi naho kundwiza.